Linda Juhudi. À la présidence de la République a décidé de rencontrer aujourd'hui tous les médias en ligne diffusant sur l'actualité burundaise. Nous sommes ravis de vous voir ici, présents, en un grand nombre. D'ailleurs, nous sommes surpris. L'enregistrement compte jusqu'ici 128. Bienvenue donc à tout le monde. Le bureau chargé de l'information et des communications a rencontré dernièrement 2 pionniers qui se plaignaient comme quoi ils ne sont pas invités dans des activités officielles. Ils se plaignaient comme quoi le financement de l'Union européenne pourrait passer outre. Alors, ils ont été accueillis au palais présidentiel de Kwantare Rushatsi. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de vous exprimer, d'exprimer vos attentes de cette rencontre, d'exprimer vos doléances. Et nous voulons que cette réunion soit un cadre d'échange sur la presse en ligne, une presse en pleine expansion, ce qui va nous permettre de voir les voies et moyens pour promouvoir cette presse à grande audience. Avant que l'on nous passe aux différentes interventions, je voudrais demander au chef du bureau de vous saluer. Turakora biko biba ikibiriraho nagira shimire abarikora bidufashamwo shimira na mwese mwazanya mu mikoro yuzuye hano kugira ngo kino gikorwa kize kumenyekana ku isi yose ko cabaye. Ndaramukije rero abarundi bari hano n'abarundi bari hanze, kandi kiri kuri Zoom bisigura ko abiyandikishije bifuza kugira icyo bashikirije bari hanze nabo nyene barahwikaze. Hariho abiyandikishije bari muri Afrique du Sud, Canada, États-Unis n'ahandi na Congo Brazza, kuko biraboneka ko abarundi bari hanze nabo nyene bagira ama web TV bakaza baravuga amakuru yo mu Burundi. Ahanini mwashikirije ibibazo abantu bashikirije nta nkeka ko ari byo bibazo biza gushikirizwa n'abandi, kuko byagarutse ahanini ku bintu bibiri: ikijanye n'amategeko. Amategeko ni ikintu gihambaye. Amategeko iyo ahari ategereza kubahirizwa. Jewe sinoba ndi ngaha ngo mvuge nti amategeko turayafuta, kuko nta kuntu twayafuta. Amategeko ariho kugira ngo yubahirizwe. Mugabo amategeko agenda aratera imbere. Amategeko agenda aratera imbere, arahinyanyugwa. Igihe bakora itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, ibinyamakuru byanyu n'ibyari bihari byakora buke buke ku buryo atakintu kininiya umuntu ashobora kwibaza ko cokenerwa. Murazi ko higeze kubaho igihe mu myaka yahera abantu bakoresha ibinyamakuru bya bindi basohora gusa, mu nyuma haraza ibindi, amaradiyo araza, amateleviziyo. N'amaradiyo n'amateleviziyo nayo nyene ukuza kwayo byagiye biratera imbere, bihinduka, bihinyanyugwa. Haraza internet, haraba abakora kuri internet. Ivyo byose bica bisaba ko abantu basubira kwicara bakiyumvira amategeko. Nukuri sinarinzi yuko TV online mungana gutya.
liste mfise mu bisanzwe dufashe abagumye biyandikisha tugeze kuri 136 niyo liste ya nyuma isaha 8 136 muri kino gisagara benshi mwabonye ko ibice byinshi mutemewe hariho abafise uburyo bafise online TV nka kujya kwa Iwacu basanzwe bemewe birumvikana rero yuko dutegerezwa gusaba nkuko mwabisavye ko amategeko ahinyanyugwa abo bantu bangana gutya si abantu bake kandi uko mwaje nk'abaserukira ivyo binyamakuru iyo tubabwira tuti umwe wese naze nabo bakorana nitwari kuronka aho tubakwiza ico dakizi kiraboneka nagira mbanze ndabakeze kuko mwashimye kutiba mwashimye kutaja mu zindi ngeso mugira muti reka turondere ingene twokreya akazi ico nico gukeza nyenishobora mukuru w'igihugu muri politike yiwe arafise priorite zitandatu avuga ati ibi bintu ninabishikako igihugu zoba ndagishikanye aho abandi bazoca bashobora kubandanya mugabo carateye imbere muri izo priorite zitandatu hariho priorite zibiri mukoreramwe imwe agira ati kurwanya ubushomeri mu bajene baronka ico bakore ntibagume barindiriye ko leta ibaha akazi hanyuma umunwa wose uronke ico urya umufuko wose uronke ifaranga urumva yuko nk'ico muriko muragikorerako hari ikindi kijanye no kunywanisha abarundi amahoro paix et réconciliation kuko iyo muriko muragira ibiganiro nta nahamwe ndigera mbona mugira ibiganiro byo kujyanisha abantu naho ndabibona yuko mvuga ngo banaka ni mwice banaka oya mbona mwibereye muri showbiz muri ibintu bituma abantu baryoherwa banezerwa banywana bakundana bon simvuze ibyo kuvumbura moya mbiri je no si wamvumbuye tuvuge ko no musi nanje navumbuwe sa mugabo igihugu rero mugabo cyubakiye ku mategeko nukuri igihugu cyubakirwa ku mategeko nta gihugu na kimwe ku isi kibaho kidafise amategeko itegeko ubonye ko rifise ico ribuze usaba yuko ico kibuze kijamwe ariko ntuca uca ushaka ngo je nta ngorane ibindi bizokurikira ubanza kuja muri ivyo gusaba yuko nka kujye mwagize muti turasabye yuko sense yoraba ikasubiramwo ikaraba amategeko atugenga sense rero mu gihe imaze kuyibona ice bitwara muri leta icegireti yamara hari ibimenyesha makuru bishasha kandi byinshi mugabo bikeneye amategeko hari umugabo nk'itegeko hari gihe rimwe murabona murenga ikijanye na vie privée sinzi ko ntimurayibona ko kenshi musanga mwarengeye abantu akarimbi sa mama ipanze je banyita Nyamurangwa Fani nk'abandi umumenyesha makuru wa televiziyo y'igihugu kabasanzwe sire kinyamakuru DFTV 257 icambe ndashimiye cyane kubona mwaratwiyumviriye igikuru nagomba kubasaba nkuko mwadutumye ko kugira dushobore kubabwira
ico twiyumvira mu bijanye n'akazi kacu, cyane cyane ino musi nibaza ko benshi muri twego tuza kuvuga intambamyi tukunda guhura nazo kugira mushobore kuzitunganiriza tumwege nk'abavyeyi. Gikuru nuko twe dufise ama TV online, iyo umuntu agiye gufata irema ahantu dufate nka ligne editoriale yanje ko ari kwereka abarundi bari hanze y'igihugu ubwiza bwacu, ubwiza bw'igihugu cyacu, ingabirano n'impano cyane cyane ziri mu bene gihugu w'abarundi, cyane cyane niyo ari ligne editoriale yanje. Rero iyo bishitse umuntu kagenda dufate akaduga nka ruguru agiye kwerekana dufate nka shite mu ishanga, ukabereka yuko uri kinyamakuru cyane wasavye uburenganzira bwo gukora mugabo, kuko babona ko atari cyane cyane baba bazi yuko abakwiye gukora ivyo ari RTLB yonyene, ugasanga barakwimye uburenganzira bwo gukora wisanzuye, kandi mu gihe ugiye gukora ivyiza birata igihugu cyacu. Cyane cyane ku minota mike mwaduhaye n'ubugerezaho, abandi ndazi bafise byinshi baza kongera ku murakoze. Vitu katika watu ambao walianzisha media online, nadhani nilianza hivi vitu, zipo media kama 2 au 3 Burundi. Kwa hiyo nilipoanza kutumika, nilitumika kuanzia 2015, 16, 17 kuendelea. Mwisho wa siku ilipofika 18, 19 yalikuja malalamiko, yani feedback zilikuja nyingi kwamba kwa nini media online zinachafua watu YouTube, zinaleta title ambazo sio. Nikawa najaribu kuwatetea ndugu zangu, bana, kwa kutaka kutafuta views nini na nini, ndio maana wanafanya kitu hicho. Lakini tunasahau kitu kimoja kwamba tunaharibu jina la hizi media zetu kwa kutumia zile title mbaya ambazo tunaziweka mtandaoni. Tunasahau kwamba sisi tutataka kutafuta watu ambao watatusaidia mbele. Kwa hiyo ningependa kama tutapewa ruhusa sisi na Sensei, ziwepo kategoria hizi media zetu. Sababu ukiangalia mimi media yangu imesimamia kwenye masuala ya entertainment. Mimi ndio CEO na founder wa Platform Show. Kwa hiyo nimesimamia kwenye masuala ya entertainment, masuala ya muziki, 100% muziki tu, sababu mimi ni msanii, kuachana na masuala ya media, mimi ni msanii pia. Kwa hiyo ziwepo kategori kutofautisha hizi media ziko vipi. Sababu ukiangalia ipo ambayo inatumikia kuhusu masuala ya sport, na ipo ambayo inatumikia kuhusu masuala ya entertainment ya muziki, na ipo ambayo inaongelea masuala ya politiki. Kwa hiyo hizi media zetu zitofautishwe. Sio ile media kama ile media online inafanya mauvumbuzi na mimi ya kwangu inataka iende kwenye jina hilo hilo. Kwa hizi media zinakuwa zinatofautiana, lakini ikikuja kwenye masuala ya kwamba bana media online zinachafua watu, wanatuchukulia sisi yote en general, wakati sisi sio hivyo. Umeona? Kwa hiyo tutofautishe. Kama tutapewa ruhusa sisi kutoka ukubwani, tungeomba hizi media ziwe na kategori pia. Bana, mimi kama mimi nimesajiliwa kama media ambayo inasimamia masuala ya entertainment, muziki. Umeona? Kwa ujumla. Huyu hapa anasimamia masuala ya uvumbuzi. Hivyo. Hiyo ni website. Lakini pia kupitia YouTube unapatikana kama Kelvin The Hot, na mitandao mingine ni Kelvin The Hot Update. Kitu ambacho ningependa kuomba Mheshimiwa Willy, tusaidie sana upande wa Sensei. Kuna matatizo ambayo huwa yanajitokeza, tuelewe tatizo linatokea wapi. Unaweza kukuta mtu wamekuomba nyaraka ambazo wewe unazo ili usajiliwe, na nyaraka hizo umeziwasilisha kwa wakati maalum, lakini unakuta ulipowasilisha nyaraka kuanzia mwezi Februari unafika mpaka mwezi Juni bado hujajibiwa, na nyaraka zote zilizoombwa zote umeziwasilisha. Tatizo ni nini? Kama kuna kuwepo na tatizo, yani upate feedback yoyote kama maybe labda utakuwa umekataliwa, ala aidha kama kuna iko pending ujue, au kama imekataliwa ujue, kama utakubaliwa ujue. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, ningependa kuomba kwa hao ndugu zangu waandishi wa habari na watangazaji wa kwenye mitandao ya kijamii, wenyewe pia waweze kupata fursa, maison de la presse waweze kupata maformation kwa kutaka wajue ni kitu gani wanachokifanya. Unakuta watu wengi wanaingia kwenye makosa kutokana na nini? Hawajui wanachokifanya. Ndio unakuta kuna watu baadhi wengine wakwambia mapresenter wa Burundi ni wa amateur, lakini sio wote. Kuna wengine ambao wana taaluma.
Kwa hiyo unakuwa unachukua sisi wote. Kwa hiyo pindi watakapopata fursa ya kupata formation maison de la presse au formation ambazo zinatolewa, formation naamini kwamba zipo na zinakuwepo, lakini tatizo ni kwamba zile gap za kuweza kupata hizo, unakuta formation zinakuja kwa mjuano, kwa sababu ni fulani, kwa sababu hao ni Iwachu. Sasa Iwachu unakuta Radio Colombe wanaenda kupatia formation ya web, inawahusu nini? Formation ya web na Radio Colombe wapi na wapi? Haiwahusu. Formation ya web nipe kelvinzahot.com because I have my own website. Mpatie Iwachu, mpatie watu wa website. Hicho kitu mkitazame. Watu wa ma TV na wenyewe pia ni web TV wapate formation, wajue ni sheria gani ambazo zinazowazunguka ambazo hawataki kukiuka, sheria gani ambazo wanatakiwa kwenda. Naye kukaya madoha kugira ngo dukoranire hamwe mwese ashikirize ishingiro ciwe. Izina ryanje ni Magarise Etienne ariko umugabo wanje wanyise Elma Love mwarimu nkorera Ndaha TV. Ikintu cya mbere nagomba gushikiriza no kuvuga ko mwatubwiye kenshi yuko turiko turakora ngaha dukorera impano zacu. Nivyo bamwe twarize ariko kuva na kera baratubwiye ati leta nizoronka akazi zoduha twese, tutegerezwa kuba ba createur tugakreya ingene twobeshaho imiryango yacu ndetse tugategura akazaza kacu. Ariko nubwo biruko Jesse kibazo mfise ariko n'ikintu nosaba, kuko umuntu wese afise impano arakeneye n'ubumenyi muri iyo mpano yiwe. Haraho dushika tugahasanga bakuru bacu bakatugaya kubera ko turi bati imbere yabo, ntibaduha agaciro gakwiriye. Kubera iki hariho byinshi babona yuko bazi kudusumba. Ikintu nosaba nuko muri izi mpano zacu mushireho nimba ari ahantu twoza turavyigira kugira ngo dusubiremo tunonosore irya mpano yacu tuyiherezemo ubumenyi, kuko impano atabumenyi navyo n'ubusa. Cyo ni ikintu cya mbere nosaba. Icya kabiri mugenzi wanje yagishitseko cyari ikintu cyari cerekeye connection zacu, kuko no muzi haragira aho nshiramwa buke y'ukwezi ikanshisha gose kabisa ko yo numva umenga kandi simuno yimena mudusabire hari yagira ngo badusubirize neza uko byari biri mu meza heze twarakora neza, ariko no munsi connection imeze nabi sana ku buryo tubura n'abantu badukurikirana bivanye nuko nabo nyene barite bakarambirwa kuri rya connection yabo. Musanzwe muserukiye mu rurimi mukuru w'igihugu bijejwe kumenyesha makuru, uno munsi bakoranije abo twitangwa na YouTuber barabitangwa namenyesha makuru, mbega intumbero nyamukuru yatumye mubakoranya ko mubatuma kuno munsi yari intumbero nyabaki? Bo icambere nuko mubona ko bari kwaragwira ku munsi baguma baba benshi, hanyuma uko baba benshi niko bisabwa yuko n'igihugu kiraba abo bantu ubwo gwaruka ruruko ruraja mu bindi, mbega bahasanga iki batanga iki, kwa kugira ngo tumenyane icambere, kuko byari bikenewe ko tumenyana tubonana, kuko bwa mbere narashobora kwibaza ko ari nk'abantu nka 20-30, ariko urabona ko mu mwanya muto mu minsi 2 hiyandikije abarenga 103. urumva ko biboneka ko ari ikintu abantu ariko barahurumbira baragihurumbira. Rero bisaba ko duca twicarana tukaraba ibibazo bahura navyo. Uno munsi ibibazo bavuze ahanini ni ibibazo bijanye n'amategeko, kuko nta tegeko ribagenga rihari. Uravye n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru usanga harimwo ibintu bibuze byari bikenewe kubamwo kugira ngo nabo bashobore gukora umwuga wabo batarinze kwinyegeza. Nico cyatumye dubonana. Muri make baridoga yuko nabo nyine bataranka uburenganzira kugira ngo bakurikirane ibikorwa leta mvyeyi nabujya ihamagarira urwaruka kuja hamwe ngo rukore gwiteza imbere ndetse ruteza imbere igihugu. Mo gasanga bavuga ngo twebwe turakumirwa mu gihe twerekana ibikorwa igihugu gishikiriza ndetse n'ubwiza bw'igihugu. Kuri cyo cyo mubabwira kwiki? Turi kumwe tubirabiye hamwe babonye ko badakumirwa, babonye yuko ari uko icambere batemewe n'amategeko, kuko batemewe utazwi n'itegeko nawe ntumumenya. Ikigira kabiri ni uko benshi bari mu bindi bisata usanga bitandukanye n'ibikorwa vya misi yose vya leta, ugasanga bobo bashima kuba bari mu muziki, bari mu tundi tuntu nyene. Mugabo abavyifuza bose twavuganye yuko
akamura n'ikinono wifuza kuza gukurikirana ibikorwa bya nyinshuro mukuru igihugu arahawe ikaze. Ivyo ni bisanzwe rero mugabo tukisunga amategeko. Twizere ko hari cyo mugiye kubafasha kugira ngo nabo nyene amategeko muri CNC babaka baremereye yoba agiye kugira ngo mushobe kubafasha CNC ishobora kuba ibaremurura gato kugira ngo bashobore gufata neza mu mwuga. CNC yakora akazi kayo mugabo igakora yisunze amategeko ahari. Twabonye ko itegeko rihari rigenga umwuga wo kumenyesha makuru hariho impinyanyuro zikenewe. Izo mpinyanyuro rero twebwe dutanga raporo kugira ngo abadukurira nabo bavyige, kuko ico abene gihugu basavye ico gitegerezwa guca ciyigwa, kuko abene gihugu nibo bashiraho inzego bazishiraho kugira ngo zibatunganirize. Ugutunganiza rero abene gihugu harimo no gusubiramwo amategeko amwe amusanga bakandamiza canke atabatunganiriza bikwiriye. Turabashimire cyane. Ndabashimiye nanje. DDF TV. Tunda juhudi.